Iyo ndwi yahariwe kwibuka abihitanywe n'ubwicanyi bo mu 1993 yatunganijwe n'ishirahamwe Ase Genocide Kirimoso. Fenabamoneho warongoye iryo shirahamwe avuga ko gutunganya igikorwa nk'ico cama kigaruka buri mwaka kuri iyo tariki ngo sinzigo yo kwibutsa ivyabaye, ahubwo ngo n'urugamba biyemeje ko kurondera ukuri ku vyabaye kugira karanda nkako nikaze gasubire mu Burundi. Fenabamoneho akavuga ko batumiye umwigisha muri kaminuza Evariste Ngayimpenda yanonosoye akahise ku Burundi kugira sigurire abitavye ikiganiro na cane cane ugwaruka ku vyabaye mu gihugu. Twarakomeye amashi uyu mushinga ntahe kugira atugirire ikiganiro gifasha kwibutsa ingene ibi tuvuga ubu cane cane urwaruka rutabonye rutazi ruvyumve ingene vyaje ingene vyabandanije. Nivyo twashatse kuko tugomba ko abantu bamenya ivyabaye bagaca babona ivyo bipfuza ko bitosubira kuba n'ivyo bipfuza ko vyobandanya biba. Cane cane kuvyerekeye urwaruka twogerageza uko dushobora kose twebwe abakurambere ibintu bibabaje twabonye ntibabibone. Muri ico kiganiro catanzwe na Evariste Ngayimpenda yaragarutse ku mabi y'ubwicanyi bufatiye ku bwoko yagiye arashikira Burundi kuva ku ntwaro ya cami gushika muri kino gihe, aho yamenyesheje ko ubwo bwicanyi bwose bufatiye ku moko ngo hanini vyatewe n'abarondera inyungu zabo. Evariste Ngayimpenda yaradomye kandi urutoke ku bakoroni b'ababirigi ngo bateranije abarundi. Yaratanze yongera arasigura ivyatumye amoko ano mu Burundi atarabanagiza. Tumaze kwikukira harabaye ibituma bitatu vyatumye mu vy'ukuri abahutu n'abatutsi ngaha mu Burundi baca barabana ribi. Ubwa mbere ni isubizwa ry'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Ubwa mbere mu kibanza c'umushikirangoma wa mbere aho vyabonetse yuko bamaze kugishiramwo umuganwa Andrea Muhirwa, abanyepolitike b'abahutu bace bibaza ngo bararenganije Petero Ngendandumwe yari cegera c'umushikirangoma wa mbere. Ica kabiri kandi cavuye kuko mugabo muri iki ca mbere nyene Paul Mirerekano yari yarakoreye umugambwe bimwe bishimishije imbere yuko ahungira ikongo, yaciye agaruka agira ati ntegerezwa gutwara umugambwe guko Rwagasore yari yarabinyemereye. Hanyuma rero bica bituma haboneka abamugwanya, bitangura ari nk'ibintu by'abanyepolitike mugabo birateba bitandukira indyane z'ubwoko. Imvo ya kabiri nyamukuru yavuye ku vyacitse i Rwanda. Hamaze gutangura nyabwoko i Rwanda mu 1959 abatutsi benshi barahungiye no bashika hafi ibihumbi 50. Abahutu b'i Rwanda baguma benyegeza babwira abahutu b'i Burundi ati nta kintu mumaze, ukuntu muri benshi mukananirwa n'ubwo busa twe twarabikuye ko mwebwe nta kintu mumaze muri nk'ibinyaganwa nka. Ica gatatu nuko mu kwikukira ku Burundi ububirigi bwavuye ngaha nabi cane guko bwari bwagwanije iprona bikwiye ku buryo rero bwatwaye agashavu. Hanyuma rero kenshi bagaca bakoresha ayo macakubiri nyene hagati y'abarundi kugira ngo hagume uruhagarara ngaha mu gihugu. Evariste Ngayimpenda avuga ko kugira ubwicanyi bufatiye ku bwoko ntibuze busubira hano mu Burundi ngo ari uko ubutungane bukora, nayo abategetsi bakamenya ko Uburundi ari ubwabo bose. Mwanya ko iyo ndwi yatunganijwe n'ishirahamwe Ase Genocide Kirimoso izorangira kuri w'Imana.